mu gitabo ca Matayo ikigabane ca 24 umurongo wa 24 nyene Yesu yagabishije intumwa azibwira ngo mu gihe c'iherezo hazoza antikristo kandi ngazozimiza benshi. Umva kuri rero antikristo ese azoza ryari? Mu gitabo ca Yohana wa mbere ikigabane ca 2 umurongo wa 18 havuga ngo bana bato ubu ni gihe c'iherezo nkuko mwumvise yuko antikristo azoza ngo nubu hamaze kuboneka aba antikristo benshi, ngo nico gitumye tumenya yuko turi mu gihe c'iherezo. Umva kuri rero barasobanuye fo baravuga ngo antikristo ni umuntu yiyita Kristo kandi yaje mu izina rya Kristo. Ese ninde? Umva kuri rero mu gitabo ca Yesaya ikigabane c'icenda umurongo wa 6 haranditse ngo ngo kuko umwana w'umuhungu atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, umukama w'amahoro, uhoraho data twese, umukama w'amahoro. Umva kuri rero azoza ngo yitwa mujenama. Mujenama ni izina rya Kristo. Ubu hamaze kuboneka antikristo nkuko Yohana yabivuze. Akorera hehe? Umva kuri rero akorera mu madini. Mu gitabo ca Yesaya ikigabane ca 28 umurongo wa 29 hatwereka yuko uhoraho ari we mujenama. Umva kuri rero baraduhenze batubwiye yuko antikristo azoza kandi kuko bo aribo antikristo nyene baduhisha antikristo kandi aribo. Umva kuri rero baraduhenze yuko mu madini tugomba kugira ba mwarimu. Umva kuri rero muri Matayo ikigabane ca 23 umurongo w'indwi hatubwira ngo ntimukite umuntu wo mwisi rabi, kuko rabi bisobanura ngo mwarimu. Yohana ikigabane ca 13 umurongo wa 13 Yesu yivugiye yeruye aravuga ngo ni jewe mwigisha, risobanura ngo mwarimu mu Giswahili. Umva kuri rero nibo antikristo, kuko umuntu yitwa antikristo aba yaje mu izina rya Kristo. Umva kuri Monseigneur ntiyemewe, kuko Monseigneur Seigneur bisobanura ngo umucunguzi. Kwiyita Monseigneur mucunguzi w'abantu ata muntu ushoboye gucungura ni wewe antikristo, kuko uhoraho numwe ni wo mwijuru. Baraduhenze. Matayo ikigabane ca 23 umurongo w'8 hatubwiye ngo ntukite umuntu wo mwisi data, kuko so wanyu ari umwe ari uwo mwijuru. Matayo ikigabane ca 6 wereye ku murongo wa 5 hatwereka ngo misengesho Yesu yigishije abigishwa biwe yababwiye ngo murasenga mutya data wa twese uri mwijuru. Nta data w'abantu bose wo mwisi abaho. Kuza muri iryo zina ububaye antikristo. Umva kuri rero baraduhenze. Kwitwa representa w'idini. Representa ni Imana yonyene gusa, kuko niyo ipresenta ishengero ryayo mwisi. Hamaze guseruka abantikristo benshi nkuko Yohana yabivuze. Mu gitabo ca Yesaya ikigabane ca 28 umurongo wa 17 batubwiye ngo igihe Yesu azobagarutse inzu zose z'ibinyoma zikoreramwo ba antikristo, kuko baje mu izina ry'uhoraho ngo Imana izozirindimurira kurubura, ngo ubwo bwugamo bw'ibinyoma ngo buzotemanwa n'umuvo. Umva kuri rero guhungira mu madini arimwo bene abo bantu ni nko guhungira mu nzira ikirasha, kuko vuba gato ihita iguhitana. Umva kuri baraduhenze rero va mu kinyoma. Ikibereye nuko twumvira uhoraho kumurutisha Imana. Vyanditse mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 5 umurongo wa 29. Umva kuri rero vavanura n'ikinyoma, sanga uhoraho, sanga Kristo, kuko ariwe mpongano y'ivyaha vy'abantu bose. Vyanditse muri Yohana wa 2 ikigabane ca 2 uhereye ku murongo wa 1. Umva kuri nta muntu wo mwisi akura ivyaha, kuko baraduhenze. Haza uwo witwa pasiteri canke padiri, nibo bagira yuko abantu babihanako. Kwihanwako byerekana yuko wishize mu mwanya wa Kristo, kuko ariwe mpongano y'ivyaha vyacu kandi ariwe ntama w'Imana kuri ivyaha vy'abari mwisi. Kwizera ivyo myizerere uba wizeye ba antikristo, kuko igihe Yesu azobagarutse muzorindimukirako n'ivyago, muzotemanwa n'umuvo, amaherezo yanyu azoba yakomeye. Umva kuri